Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherere hose muri rusangi, tubifuriza n'ibihe byiza k'uyu munsi mukomeze guhezagirwa mu banyu no mu vyanyu. Ego hama tugarutse ku makuru y'isi, tugarutse ku makuru y'ibintu biriko biravugwa, biriko birashuhagizwa mu mpande zitandukanye. Ego hama rero duhere cyane ku bintu bimaze byiwe biravuga ku munsi w'ejo mu gihugu ca Kuwait ndetse no mu bindi bihugu bikizengurutse, ariko cyane turinjira muri Iran, tuje muri Amerika, tugere no muri Israel, ahantu habagiye hatandukanye kumbure ku makuru avuga ku isi. Muri Kuwait hamaze kwibonekeza imanurwa y'indege zitatu bitwa F-15, aho usanga bitaba vyoroshe kubona indege zimanuka kandi zitamanuwe n'umwansi, ariko zikamanurwa na benezo ndetse n'abapati nabo ba Amerika. Izi ndege zitatu bigaragara bivugwa ko ari indege za Amerika, kumbure tutari tuziyo zerekeje, zishobora kuba zari zerekeje muri Iran, ariko zikaba zaramanuwe zikamanurwa n'umusore umwe mu bapilote basanzwe bakorera igihugu ca Kuwait, kandi yarasanzwe abikora neza, ariko bagatangazwa n'ukuntu yoba izo ndege azikoroye kandi zitari zije kubarasa, zitari zije kubarasa. Umuntu akibaza ibiva kuki, ariko abantu benshi bavuze ati ibyo vyama vyabaye aho umuntu ashobora kwirasa, aho umuntu ashobora ugasanga ikirere hejuru, sinzi uko bigenda kubamenyereye iby'igisirikare cyo hejuru ndetse kirasisha indege barabizi. Izo ndege rero F-15 akaba yaramanuye ya mbere, amanura ni ya gatatu, ni ya kabiri, yongera amanura ni ya gatatu. Sikuvuga ko ari indege zoroshe, ni indege zizimvye, zitari nyinshi cyane, aho izo ndege Amerika yazikoze atari nyinshi cyane kubera ko zirazimbye cyane. Izi ndege zitatu rero zirongera kuri zibiri Iran yarashe. Urumva ubwo gushika ubu Amerika mu bwoko bw'indege za F-15 imaze gutakaza indege zitanu mwa bino bihe bitarakwiza n'ukwezi. Turavuga ko rero Kuwait yaciye ifata umusore imujana mu hantu bitwa mu Katabesha, kumbure asigura ivyo bintu, aho na cyane cyane tutarumva amakuru amuvuyemwo, ariko nibaza ko yabigize abibona. Sinzi impamvu, ntituramenya impamvu yatumye akorora izo ndege zitatu za F-15 za Amerika, ariko kumbure bimwe n'ibindi turaza kumenyesha. Hanyuma turabandanya n'amakuru ariko avugwa muri Iran, aho Iran bisa nkuko yahinduye ingendo ubu mu bihugu by'abaturanyi ndetse mu bindi bihugu biba bitandukanye, aho twarababwiye ko mu misi heze yagerageje kurasa, Iran yagerageje kurasa ahantu hose hari ibyo kwitwa ibirindiro vya Amerika mu bihugu bitandukanye, aho yagerageje kubirasa kandi arabirasa kweri, birakomera, aho yari mu ntumbero kugira ngo akate communication iri hagati ya Amerika ndetse n'ibindi bihugu kugira ngo baze baramenyeshwa ibintu bitandukanye. Gushika ubu connection ya Amerika ikabiti ifashe neza aho hantu Amerika yagiye ishinga ibyo birindiro. Rero yahinduye ingendo gute rero? Yavuze ati twebwe nka Iran dutegerezwa kwitwara mwa bino bintu imbere yuko barasa, ibirindiro vya Amerika biri mu gihugu runaka, babanza bakabwira icyo gihugu ko bagomba kuharasa, ko bagomba kumenagura ivyo bintu vya Amerika. Urumva, nibaza ko ariyo systeme nziza, imbere yuko ubwa mbere ho babona igisasu gikorokeye ahantu ugasanga bariko barahahombera, kandi ukamenga n'inzira karengane mu bisanzwe. Hakaba hari n'ibindi bihugu bitandukanye bisanzwe bifite ari abafatanyabikorwa ba Amerika, bimaze gutangaza ko hambavu yuko bamaze guhomba, hambavu yuko bariko barahomba kubera ko Amerika yaje igashira ibirindiro vyabo mu gihugu cabo. Basavye ko Amerika yoraba kumbure igahagarika ivyo bintu, na cyane cyane ko ataho bishobora kubashikana, usanga bariko barabihomberamo, kandi ugasanga bariko bihomberamo ari inzira karengane, bobo batagiye mu ntambara, ariko ari uko babaye bafatanya bikorwa na Amerika. Hama Amerika iraza ishinga ibirindiro
mu gihugu cyabo. Ibyo rero bikaba ari ibintu bishobora gutanga indi shusho kuri Amerika, ugasanga hari ibihugu bimwe bimwe biriko birayivako kubera ko bibona ko Amerika kumbura iri murayibira nkuko tuko turabiraba. Ego Amerika iratera kandi gatera Iran ifadanije na Israeli, ariko murabona ko Iran, murabona ko Iran nayo nyene ihagaze magabo. Iran aho bigaragara ko menga nta gihugu nakimwe kiri inyuma kiratangaza ko biri kumwe, ariko ikaba iriko iragwanya Israel, ikagwanya na Amerika, kandi atakibazo na kimwe bobo bagaragaza ko atanubwoba bifitiye. Muri Iran aho nyene haravugwa amakuru yuko hari umuntu yatanze igihe barasa wo muyobozi kirenga, akaba ari we yatanze amakuru, nawe nyene akaba ariko arabibazwa, abazwa impamvu ivyo bintu yabikoze, aho na cyane cyane bigaragara ko Israel na Amerika aribo bashoboye kuba bikitse mu ivyo bintu mu kugira ngo ico kintu kibeho. Kumva ko muri intambara hari ibintu bidasanzwe, tuvuga ko amakuru ari karavugwa uno munsi nikorwa gizo ndege zitatu zakorowe na Kuwait, kandi zikorogwa zitaje kurasa Kuwait, zikorogwa nyene n'abafatanya bikorwa ba Amerika, kandi izo ndege zikaba ari za Amerika. Bakibaza ati icyo ivyo byo bivuye kuki. Iyo ni nkuru ya mbere iriko iravugwa cyane. Hama haravugwa kwihemukirwa ry'igihugu, ndetse umugenerale yahemukiye igihugu muri Iran, agatanga amakuru kumbure, hama hagapfa abantu benshi, hagapfa abategetsi benshi batari bake. Urumva nuwo ariko arabazwa ivyo bintu. Urumva tumaze kubona ko mwa bino bintu hariho abantu babiri bamaze gusa bahemuka muri Kuwait. Umusore yahemukiye igihugu kumbure nkuko kuntu gukurura indege zitatu bataramenya icyatumye azikuruka. Hama hakabaho n'umugenerale yahemukiye Iran, agatanga amakuru kumbure hakaba iraswa ry'abantu babagi batandukanye, abayobozi b'ikirenga muri Iran. Nuko rero amakuru no musi nibaza karayo kumbure ariko aravugwa mino misi ibiri irenganye, ahantu haba hagiye hatandukanye mu mice igiye itandukanye kwisi. Tubabwira ko turi kumwe namwe tubagezaho amakuru atandukanye. Umuntu ataragira abone agerageze ayikore, umuntu atarakurikana Burundi nikaze numwanya wawo kugira ngo ushobore kubana natwe. Ntago tuzobicisha amajambo, tuzogerageza kuvuga ibintu byinshi mu mwanya muto kugira ngo ntibabuze ibyo mukorana, cyane ko tubana namwe gatanu kuri gatanu. Dushimira abantu bubatera mpunga bashikara baduhanura mu biri bimwe nibindi. Tubabwira ati mukomeze guhezagirwa muri rusangi, kumbure tubana nanyu umwanya ku mwanya kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru aba agiye atandukanye. Nuko mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira n'umusi w'Imana mwiza. Abagiye gusenga mukomeze gusengera n'abandi, ico twobifuriza n'amahoro menshi ava ku Mana, mutera intambwe umwe wese mu byo akora, tuva ku rugero rumwe tuja ku rundi. Nuko rero turasubira mu yandi makuru akurikira. Murakoze.